ivyo vyose vyatumye umugambwe w'abadasigana witwara muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi. Rero uno musi nishuye kw'ico kibazo cawe, turi mw'ico gikorwa co gusaba ko mu Burundi itegurwa ry'amatora ryoba ryiza, ntidusubire kubona indongozi zihagarariye amatora, umugwi seni n'awukomokako mu ntara n'amakomine bariko barakora ivyo twabonye mu Burundi. Igitutu c'umugambwe uri ku butegetsi kitavuye ku ndongozi za seni, naho uno musi tuvuga duti ego uwo mugwi nuveho kubera tubona vyawunaniye, ariko n'abandi bazozana ndabona ntakekeranya ko igitutu igihe umugambwe uri ku butegetsi, igihe indongozi zitemera ko uwo mugwi utegura amatora. Ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose, abari mu Burundi, abari hanze y'u Burundi, aho muherereye hose amahoro y'Imana bane namwe. Kandi ngire ntangure ndabashimira kuba mufata umwanya wanyu mukadukurikirana imisi yose, mukaba mubana natwe. Kubagira rero n'umugisha uno munsi none umunsi udasanzwe, tuyoberwa amahirwe novuga ngo ni amahirwe adasanzwe. Tugiye kumvira kubana n'umwe mu barongozi b'imigambwe ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Imigambwe yakoze byinshi bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, muramubona imbere yanyu. Ni umwubahwa Olivier, kugira ngo musanzwe mumenyereye cyane. Sinzi yuko hariho abatamuzi, ariko nizera yuko mwese mumuzi. Tugiye kuganira, nizera ko ikiganiro cacu kiza kuba ari ikiganiro kimeze neza, ikiganiro muza gukunda cyane. Mubane natwe rero muri vyose kugira ngo ntimucikwe na kino kiganiro. Rero mu cubahiro ciwe reka ndamwakire abanza baramutse. Nyakubahwa ndabakiriye kuri Simba Media TV. Ndabaramukije nongera ndabakengurukira rwose ko mwasubiriye kutwiyumvira kugira ngo dusangire ikiganiro ku buzima bw'igihugu, mu vya politike, ivy'imibano n'ibindi vyinshi vy'ubutunzi, cane cane bigize ubuzima bw'igihugu. Nuko nyakubahwa, umugambi wanyu ni umugambi ukomeye cyane mu kino gihugu cy'u Burundi, kandi mwino misi mu mwaka w'ibihumbi 2027 himirije amatora y'umukuru w'igihugu. Turashaka kumenya umugambi Iprona witeguriye gute amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2027? Ubwa mbere umugambi w'abadasigana Iprona ni umugambi umaze imyaka myinshi cane uja mu matora. Kuva mu 1961, 65, mbere gushika naho dusubiye mu matora y'imigambwe myinshi 93, umugambwe barumvise kandi uratahura ko inyuma y'imyaka myinshi ata migambwe myinshi iriho, ko ari ngombwa ngo imigambwe ibandanye ibaho. Umugambwe rero w'abadasigana 92 bari banatwara n'igihugu, ariko uremera imigambwe myinshi, bemera ihiganwa. Nivyo haraciyemwo ingorane 2005, 2010, 2015, 2025 hose twaragiye mu matora. Ariko ico twashaka kuvuga nuko umugambwe w'abadasigana kw'aya matora aheruka y'2025 twabonye ko ari amatora yabayemwo amakosa menshi. Turanashikiriza ayo makosa: ubusuma bw'amatora, kubuza indorerezi zacu kuja gukurikirana amatora, ugutorera abantu ku nguvu, gusanga hamwe amasandugu yamaze kuzura batoye imbere y'amasaha, ugudaharura amajwi naho yo bariko baraharura bakayahinduramwo y'umugambi uri ku butegetsi. Ivyo vyose vyatumye umugambwe w'abadasigana witwara muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi. Nayo nyene vyayigoye gufata ingingo, kuko ivyo basaba vy'impapuro zivyemeza ntaho vyari kuboneka, kuko indorerezi utazihaye abantu wabimye izo mpapuro canke wanditse ko amajwi wishakira, umugambwe Iprona ntari gutwara ivyo rero ivyo vyatumye uno munsi mu matora y'ibihumbi 2027
dusaba umukuru w'igihugu. Mwarumvise ko hari imigambwe 5 yandikiye umukuru w'igihugu imusaba ko imbere yuko tuja mu matora twobanza kuganira ukuntu amatora yagenda neza, dufatiye kuri ivyo narirya itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2025 igihe twari Gitega turiko turasuzuma ukuntu amatora yaba twari twabivuze. Hama rero turavuga duti imbere yuko amatora azoja, mbere umukuru w'igihugu arabivuga, nico gituma uno munsi turiko turavuga duti none imbere yuko tuja amatora nivyo umugambwe w'abadasigana uritegura muri twebwe ku rubuga, mugabo turifuza ko haba amatora ari mu muco, amatora atawutera ubwoba uwundi, amatora atawuhagaze bugakana uwundi. Ivyo rero vyoboneka tukabibona neza, ntacobuza umugambwe w'abadasigana utabandanya amatora, ariko kuja mu matora mabi nk'ayo twabonye mu 2025 kuzoba ari uguta umwanya. Ariko nico gituma ababikora bashaka ko abantu bacika intege bagaheba amatora, natwe nico gituma tuguma tuvuga duti demokrasi, amatora atekanye ahuriwemwo na bose kiba igikorwa gitegerezwa kuba. Rero no musi nishuye kuri ico kibazo cawe, turi mw'ico gikorwa co kusaba ko mu Burundi itegurwa ry'amatora ryoba ryiza, ntidusubire kubona indongozi zihagarariye amatora, umugwi seni n'awukomoka ko mu ntara n'amakomine bariko barakora ivyo twabonye mu matora aheruka. Hariho imigambwe novuga ngo 5 yandikiye umukuru w'igihugu iranamusaba yuko hoba ikiganiro ca politiki imbere yuko haba amatora. Nizera ko ico kiyago coba cyarabaye. Mbese uno munsi muri Iprona amatora niyaramuka asubiye kuba nkuko yabaye muri 2025, muri Iprona mwiteguye gukora iki? Amatora twarabishikirije kandi meje no kubivuga, nico gituma turiko turasaba. Iki gihugu c'u Burundi carabonye ingorane nyinshi z'injyane za politiki, z'injyane zo gukumirana, zaba iz'amoko canke gukoresha igikenye. Ivyo rero abarundi bari barabitoreye inyishu igihe bagira ibiganiro vy'amasezerano y'Arusha. Ivyo vyaratorewe inyishu mu gihe abarundi bavuga bati reka tugire amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ari naco gituma abarundi twavuze ati nta gukoresha igikenye, ntawe uzosubira gukumirana. Uno musi rero umugambwe w'abadasigana, umugambwe wamye uja muri ivyo biganiro uno musi, ivyo bintu vyo gukoresha igikenye n'inguvu ntivyogaruka turorera. Nico gituma rero dusemerera tuvuga duti raba nyabuna ibibandanye, raba nyabuna ntidusubire mu ngorane. Amatora y'ibihumbi 2025 yaba amatora mabi kuva mbere no mu 1996 atigeze aba, kuko nta hantu umuntu yatorera abantu ku nguvu agakoresha igikenye. Kiba amatora ku mugaragaro, abajejwe intwaro n'abajejwe umugwi seni akaba aribo bakora ivyo. Umugambwe uri ku butegetsi ugwaruka rwawo ugahaguruka rugatembera rukabuza abantu. Ivyo ntabwo twari twigere tubibona. Ibi rero bibandanije vyokwega karambaraye. Nico gituma tuvuga duti twebwe umugambwe w'amahoro washira imbere ubumwe, ushira imbere demokrasi, ushira imbere ko abarundi bakorera mu kubariza agateka kazina muntu. Twama tuvuga duti ibiganiro bituma abantu baja mu matora atekanye nivyo vyama bituma abarundi baja mu matora batekanye. Rero no musi nitwokwivuza ko ayo matora aba, ko amatora nkajya aba koba ari ugusubira inyuma, koba ari ukuvuga ngo turanse demokrasi mu gihugu. Umugwi utegura amatora ari wo seni, niwo mugwi nizera yuko uba wateguye amatora. Mbese mu gihe amatora aba yagenze nabi canke bikagenda nka kurya vyari vyagenze, amakosa aba akwiye kugwa ku mugambwe uri ku butegetsi canke amakosa aba akwiye kugwa k'uyu mugwi utegura amatora seni? Igihugu cose kirafise uko gitunganya. Ibibazo vyose vy'igihugu bibazwa indongozi z'igihugu ziba zivuye no mu mugambwe urongoye igihugu. Hariho amakosa yava muri seni, ariko hariho n'amakosa ava mu mugambwe uri ku butegetsi. Ariko iyo dusanze abantu bava mu mugambwe uri ku butegetsi, indongozi z'umugambwe mu ntara, mw'ikomine, ugwaruka ruri mu butegetsi, aribo bariko barakora bashiramwo inguvu kugira ngo bahagarike, batere uruhagarara abatora, babatere ubwoba,
haba harimwo ubwa mbere igikorwa c'umugambwe uri ku butegetsi cane cane n'abo muri seni batashoboye kumva, kuko ubwa mbere indongozi za seni zitorwa gute? Zitorwa mu nama nshingamateka ikazemeza. None inama nshingamateka igizwe n'umugambwe umwe canke abo mugambwe umwe akaba ariwe washikirije abantu bakaca bemeza, yaba amategeko azotorwa na sena agatorwa no binini bija kuwo mugambwe. Nico gituma uno musi dusaba ko ivyo bitobandanya, kuko kubandanya ari uguta mu kaga igihugu c'u Burundi. Nico gituma twebwe uno musi tuvuga duti na seni dusaba ko ihindurwa. Imigambwe itanu mu byo twasavye umukuru w'igihugu twavuze duti umugwi seni nuhinduwe kuko vyarawunaniye. Biwunaniye guha amategeko abujejwe mu ntara, abujejwe guha amategeko mu makomune, wabujejwe guha amategeko mu tuzu tw'amatora, n'uwo mugwi rero biba vyawunaniye. Nico gituma mu byo twasaba twavuga ati uwo mugwi nyabuna uhinduke, kuko nawe nyene twarabonye ko wananiwe. Nico gituma uno musi tuvuga rero ko wohinduka. Bamwe mu barongoye imigambwe igiye itandukanye nashoboye kuganira nabo, bamwe bagiye bambwira ngo urya mugwi seni benshi muri bo n'abawurongoye nabo bava mu mugambwe wa CNDD-FDD, kandi amategeko akaba avuga yuko abategura amatora batemerewe kuba bari mu migambwe. Mwebwe namwe ico kintu muri prona mukibona gute hoho? Mukivuga iki canke murabibona namwe? Naho rero bigoreye nivyo umugwi seni mbere n'umugambwe w'abadasigana wari wararungitsemwo umuntu, mugiye abantu bagiye ntibaba bakiri abanyamugambwe, baba bacitse abo mw'uwo mugwi. Umugwi cane cane seni ingorane ufise nuko mu makomune, mu ntara no mitumba hajamwo umugambwe uri ku butegetsi gusa. Hagera bimwe vyo mu mabiro y'amatora bagashiramwo abo mu mugambwe uri ku butegetsi gusa. Ntibifuze ko iyindi migambwe ijamwo, ntibifuze ko abahiganwa bagira ico bashikiriza. Iwo mugwi none ubu n'abawuha amategeko bakaba bari mu mugambwe uri ku butegetsi mu ntara, haribo bashiraho abo bantu, haribo batanga intonde z'abaja mu mabiro y'amatora. Ivyo rero nivyo vyerekana ko mu Burundi bitagishoboka ko amatora aba yigenze, mu gihe umugambwe uri ku butegetsi uvuze uti uwu mugwi w'amatora tuzowuha amategeko, tuzowugaba, iyindi migambwe irashaka ivuge canke ireke. None amatora mu Burundi yoba yigenga gute? Mu gihe n'ivyo muriko muraharura abantu nayo bari mu mugambwe baronse gushikaho uno musi bavuga ngo abarundi bose batoye umugambwe umwe, tuzi ubusuma bwabaye, nugukindaga abarundi, kubabuza gutora aho bashaka, ugukoresha igikenye, ugakoresha intwaro. Hanyuma umwe ari mu biro vy'itora agaca aza guhaguruka ngo wewe urononye amatora, bakagupfunga, bakagutera ubwoba, abantu bagashacoba. Ivyo rero mu gihugu nk'iki bibandanije bishobora kuzana ingorane. Nico gituma umugambwe w'abadasigana semerera uvuga uti nyabuna ivyo bintu bihagarare. Ngerageje kubumviriza ndumva yuko umugambwe canke umugwi wa seni udahindutse, badahinduye abatora, ndumva yuko umenga nta cizere mufise c'uko amatora azosubira azohava kandi akagenda neza. Mu Burundi igitutu c'umugambwe uri ku butegetsi kitavuye ku ndongozi za seni. Naho no musi tuvuga duti ego umugwi nuveho kubera tubona vyawunaniye, ariko n'abandi bazozana ndabona ntakekeranya ko igitutu, igihe umugambwe uri ku butegetsi, igihe indongozi zitemera ko uwo mugwi utegura amatora yigenga, atabwoba abantu bari ku butegetsi bavuga ngo mudakoze ivyo dushaka, mudakoze ivyo twifuza, imigwi yose izokwama ifise ibibazo. Nico gituma tuvuga duti nibemere haba amatora yo guhiganwa. Ubwa mbere ku rubuga rwa politike bareka imigambwe ikore. Ubwa kabiri umugwi seni bawuha ubushobozi bwo gukora ata gihagararo barinze kuwuteza n'igitsure. Ubwa kabiri n'umugwi seni wigenge vy'ukuri, kuko umugwi seni kwigenga ukora ivy'umugambwe uri ku butegetsi, ugaharura amajwi, ntushobora kuvuga ati ibi vyononekaye. Nawe nyene urabona ko mu Burundi twagomba twemeze ko ata amatora yigenga agishoboka. Uno munsi tutemeye ngo tuganire ukuntu amatora yigenga yoba mu gihugu c'u Burundi, kuko uno munsi ibintu vyose umugambwe uri ku butegetsi warabifashe, utera ubwoba abantu, abushizeho ushaka bushiraho, ukontorora abakora ivyo bashaka. None amatora mu gihugu yomera gute?
ivyo rero mu gihugu nico gituma twebwe umugambwe w'abadasigana, umugambwe waharaniye intahe yo kwikukira, Yego. umugambwe uzi ko igihe cose habaye amatora mabi haba ingorane mu gihugu, none wogwanya igiturire gute mu gihe wewe watowe nawe watowe mu nzira zitarizo, bariko baricaga imico n'akaranga y'abarundi, mu gihe abarundi umuntu ugwaruka twariko turarira ngo ruzobemwo indongozi, aribo bantu biba wigisha ati genda wibe ku nguvu, hanyuma ukavamwo umushinga amateka uvuye mu busuma, aba musitanteri uvuye mu busuma, aba umundi none izo ndongozi zizogwanya ibiturire, ni ukuvuga turiko turica n'imico n'akaranga vyamye biranga abarundi vyo gukorera mu muco, vyo gukorana iteka, vy'ubushingantahe n'ubuntu. Ivyo rero bipfuye n'igihugu kiba kiriko kirapfa. Ego, nigerageje kubiraba mw'iyi misi umugambwe wa CNDD-FDD umaze ku butegetsi, abanywanyi b'umugambi w'iprona basa n'abameze nk'abagabanutse. Mbese nk'uko twagiye tuvyumva hirya no hino nuvuga ngo inkurukuru, hariho ngo abashobora kuba baratewe ubwoba n'abari mu mugambi wa CNDD bigatuma bava muri iprona bagenda muri CNDD-FDD. Namwe ico kintu coba cabashikiriye hoho mwobivuga ki? Mu Burundi haciye imyaka myinshi cane bigoye kumenya abanywanyi b'umugambi ubu, kuko ugiye mu matora amajwi yawe ntuyaronke, ugiye mu matora ugasanga ibiharuro sivyo baguhaye. Abanywanyi b'umugambi w'abadasigana niho bariho, ariko ikibuze nuko amajwi abadasigana baba batoye adasomwa. Abadasigana baratora umugambwe kandi bazotora, ko hariho uja mu wundi mugambwe, ivyo nibisanzwe nkuko no muri CNDD havayo abandi bakagenda, ariko igikomeye nuko haba ikirere abantu batora bisanzuye. Umugambwe w'abadasigana ushobora kuvuga ngo abanywanyi babo bagabanutse ngo bawuhevye, abadasigana bavuga bati none aya matora tujamwo ejo bagakwiba, ugashiramwo uburyo bwawe, ugashiramwo ingufu zawe, umuntu akaca aza kukubwira ngo nimuje mu matora, abantu babimperekeza gusa. Nico gituma uno musi ikibazo gihanze Uburundi ari ikibazo c'amatora ari mu muco, ari ikibazo c'uko demokarasi iba vy'ukuri, demokarasi mu gihugu, navyo ibi vyo kuzimanganya imigambwe ku nguvu kugira ngo abantu bumve ko mu Burundi hari umugambwe umwe gusa, ni ibintu bibi biteye n'isoni. Nico gituma twe tuvuga duti umugambwe uri ku butegetsi umenye yuko izina ryawo ari inama igwanira demokarasi, iharanira demokarasi. Rero ushaka kuvuga ngo nshaka kuba umugambwe umwe urimwo bose, ubuhinduye n'izina, ubuhinduye n'ico wagwaniye. Mu Burundi abantu barasheshe amaraso bagwanira demokarasi. Rero gufata uno munsi ukavuga ngo ngira mfute demokarasi ku nguvu kubera inyungu zanje, ivyo abarundi ntituzovyemera, ivyo abarundi tuzobigwanya, ivyo abarundi benshi baravyumva. Ariko umuntu agikoresha igikenye akiyumvira yuko ngo abarundi bose baca bavyumva, amenye ko ataca ariko arafasha mu gihugu muri kazoza, ahubwo ariko arategura ingorane zizova mu bantu bavuga bati ivyo turavyanse ntidushobora kuvyemera. Ego, bamwe mu banyepolitike baba bagaragara baboneka mu maso yabo canke mu myiteguro yabo bavuga ati twebwe nubwo tuzitabira no matora turabona yuko gutsinda CNDD-FDD bigoye. Mbese namwe muri iprona mubibona gute? Umugambwe wa CNDD-FDD kuwutsinda ntivyari bigoye, kandi naho wotsinda nticari ikibazo. Ariko no musi ikibazo duhagaze ngo n'icitegurwa y'amatora aciye mu muco. Nayo imigambwe y'abadasigana canke iyindi migambwe irafise abashingantahe, irafise abapfasoni, n'ibibazo biri mu gihugu twovuga abantu boterera inyinshi biriho, ibibazo vy'ubukene, ibibazo vy'ibura ry'igitoro, ibibazo vy'ibura ry'umwavu, ibibazo vy'ubuzima buzimvye, ibibazo vy'akanovera k'ishuri, ibibazo vy'imibereho y'abantu. Ivyo tugiye guhiganwa umwe wese akerekana nivyo vyari bibaye. None wovuga ngo jewe ngo ntawompangara, ni kubera kutinya gutegura amatora aciye mu muco kandi atawo guhangara. Gutsinda 100% n'amahoro, mugabo biciye mu muco. Mugabo gutsinda biciye mu gikenye n'iterabwoba, nawe nyene urumva ko ufise agahaza. Ego kimwe Uburundi, igihugu cacu c'Uburundi ni igihugu novuga ngo mwino misi biriko biragaragara ko gishobora kuba gifise ubutare, gifise novuga ngo ibintu vyinshi
bishobora gushorwa hanze hakaboneka amafaranga y'amadovize, ariko bwa bukene bwa vya bintu twari dukenye, igitoro, ibintu nk'ivyo buguma buriho. Mbese hoho vyoba bipfira mu bwo burongozi canke bipfira mu bategura ivyo bintu kugira ngo bishobore kuza n'amasoko yavyo kugira ngo aboneke? ingorane ikomeye ku barundi barondera ubutegetsi n'abazoza. Abantu benshi baba bashaka kuja ku butegetsi, kumva yogenda ku butegetsi abe umukuru w'igihugu, abe buramatari, abe umushikiranganji, abe musitanteri, abe umukuru w'umutumba, gusa kugira ngo inyungu z'ivyo aronke kumbura imodoka, aronke inzu nziza, abantu bamukomera amashi. Mugabo ikibazo cyo gutorera ibibazo bihanze igihugu abantu bakaca bavyibagira. Kurwanya ibiturire, kurwanya akarenganyo, gushiraho intwaro ibereye, kuvuga duti iki gihugu twifuza ko cova kigashika. Ivyo niyo kibazo gikomeye. Abantu benshi rero iyo ugiye ku butegetsi ubwo kavuga buti je nshaka kwirongera amafaranga, kwitungira, ibindi bibazo ntibindabe, igihugu cama kiri mu bibazo. Uno musi nico kibazo gikomeye, kudatorera inyishu ibibazo bihanze abarundi, ukemanga ko abarundi babayeho neza, ukemanga ko ibitoro biriho, ukemanga ko abantu biga neza, kandi ubona ko bitariho, kandi ukacuguma uvuga ngo vyanka vyakunda nzoguma ku butegetsi ku nguvu. Abarundi kazimanzi ko muntora canke mutantora nzokoresha igikenye nkajaho, kazima amatora nzoyiba nkakora. Ico ni ikibazo gikomeye. Abarundi tuba turiko turaja mu nzira mbi. Ico twifuza rero uko abarundi boja guhayanishwa imigambi, guhayanishwa ivyiyumviro, guhayanisha ico uzotorera inyishu, kuvuga amajambo ntaje mu ngiro, ukavuga ibintu rimwe kabiri gatatu, ukemerera ibintu abarundi ntibije mu ngiro, hanyuma ukacuja no kwigisha. Namaze kumva byarambabaje, naravyumvise, sinzi umushinga amateka numvise ariko aravuga abwira abarundi ngo mbega igitoro kije, muremeye igitoro kije mugaba muce muhunga. None igitoro kije abantu baca bahunga? Muremeye amadovize aje ngo abantu bace bahunga? Mbega amadovize aje abantu boca bahunga? Nico gituma ariko ndavuga ntihagira abantu bafyinatisha amahoro twaronse. Amahoro twaronse nayo kugira ngo dushobore gutera imbere. Amahoro twaronse nayo kugira ngo ubutungane bukore. Amahoro twaronse niyo kugira ngo abarundi banywane. Amahoro twaronse niyo kugira ngo duve mu ngorane abarundi bashobora kugira z'uburyo z'ukubaho, zo kugira igihugu gitera imbere kandi gihaya. Mugana ushobora kuvuga ngo urumva nitwaronka amafaranga, nitwaronka uburyo, abarundi bazoca bahunga. Ivyo ni ibintu bibi cyane, kandi uwo muntu akabivuga ntahanwe, ukamenga ibi byari byo byose birarekuwe kuvugwa ari hose. Ibi rero nico gituma mvuga nti ibi byo kugenda ugafata abarundi nk'ibijuju, ukabatera ubwoba ukugomba, ukaza kubabwira amajambo nk'uko umenga abarundi ubwenge bwaracuramye. Umenye ko abarundi babizi, bamenye ko tuvyumviriza, bamenye ko tubikurikirana, hategerezwa guhayanishwa ubwenge, urupfasoni, ukubahana. Ibi bintu bikabandanya, abarundi tuzovyiyamiriza kandi bitebe bitebuke izofata inzira. Uno munsi umugambo Iprona witeguye kuja mu matora y'umukuru w'igihugu wo mu 2027. Umugambo wa Iprona ni waramuka utsinze amatora, witeguye kubana gute novuga ngo n'incabwenge nyinshi zahunze igihugu ziri hanze y'igihugu? Ubwa mbere nuko mu gihugu abarundi bose barafise uburenganzira bwo kuba mu gihugu cabo. Nivyo hari ibibazo vya politike vyabaye mu 2015, navyo nyene bivuye ku matora, abantu barahunga, abandi barapfungwa, abandi baranuma, abandi baraja mu matora, ariko ivyo vyose n'ibibazo bitegezwa gutora inyishu. Umugambi w'abadasigana wamye ubivuga, nta hantu na hamwe umugambi w'abadasigana woba mu gihugu abantu batariko baraganira, kuko ibibazo vyama bitorerwa inyishu mu kuganira. Umwe wese rero twomwumviriza, icabwenge gishaka kuguma hanze kuko ibishaka, ari ubazwa ibibazo by'ubutungane tugakurikirana ukuntu ubutungane bwokora mu mahoro n'umutekano,
ariko ntihagire umuntu ahera hanze kugira uvuze ngo nzogukomesha uhereyo gushika uzoze cyangwa upfiriye uri si vyiza. Incabwenge z'igihugu hari izihunga kubera ubuzima bubi, hari izihunga kubera batagishobora kubahemba. Ivyo vyose rero umugambwe w'abadasigana mu migambi tuzokwigisha tugiye guhayanishwa imigambi turayifise yanditse neza, nibaza ko n'ico gihe muzogaruka kugira tubabwire imigambi dufise kandi itomoye. Ego, uno musi hari ikibazo novuga ngo c'ubukene budasanzwe mu gihugu c'u Burundi, aho usanga bamwe mu bakozi ba leta banashima abigisha, abaganga bataye n'ubuzi bomotse bagiye kurondera ubuzima hanze y'igihugu, bakemera bakagenda nko gukora ikiyede muri Dubai kugira ngo barabe ingene ubuzima bwabo bwotera imbere gatoyi. Mbese muri Iprona babona yuko bikwiye gukorwa gute kugira ngo abakozi ba leta nabo babe abantu bateye imbere kugira ngo ntibaze batubuzi bwa leta ngo bagende kurondera. Ubwa mbere muri iki gihugu turiko turasubira inyuma cane. Umukozi wa leta ntagishobora gutunga abana, ntashobora kugaburira abana, ntagishobora kwambika abana biwe, ntagishobora kwivuza. Ivyo vyonyene ubiravye urabona yuko ubuzima bwabaye ndazi. Abantu nico gituma rero ubona bahunga, amafaranga arata agaciro. None ikiro c'ibiharage mu Burundi kigeze ku bihumbi 7. Nta mwaka n'umwe nzi kuva nagakura jewe nakuze ikiro c'ibiharage kigwa amafaranga 200. Cyagiye kiraduga ubu kigeze ku bihumbi 7. None dufate ko umuntu muhemba ibihumbi 300 yorya gute ukwezi kose? Amakara muraba yagugwa, umuvuga w'amakuru ugeze ku bihumbi 120 130. Uce uriha inzu zaraduze ibyumba 2 usanga inzu igugwa ibihumbi 300 400. Uwo muntu yobaho urumva ko abantu batakibayeho bwa mbere. Nico gituma duvuga duti leta ibanze irabe abakozi bayo kugira bayikorere, nuko bwa mbere abazikaza gufungura, nuko abashobora kuza yambaye, nuko ashobora kugaburira abana biwe, nuko ashobora kugira iki ni ashobora gukora yumva. Ico ni kibazo gikomeye. Nta wovuga rero ngo abantu bose ngo bategezwa kurima ngo kwiyungunganya. Mu Burundi dufise ibirometero kwadarati ibihumbi 27 n'amajana arengako. Bigaburiye abarundi imiliyoni 13. Murumva umuntu ntiyoronka n'amaare angahe naho hoja nitwo kwigwa twese tugiye mwiga, ariko hategezwa kuba batera imbere mu vy'ubuzi, mu vy'ubuhinga, abandi bakarima. Mugandi hoza guhimiriza ngo abantu bose. Leta nico gituma ishira abantu ku kivi ikavuga bati mwebwe bakozi ba leta mukora akazi ko kwiyumvirira abantu, mubafashe natwe tuzobategekaniriza kazoza mu myaka n'ivyanga. Kandi murazi yuko leta ari yemeye kuzoha abantu nuno musi nivyo dusaba. Abakukuruke bariko barapfa, ivyo leta yabemereye ntirabibaha, iguma ibivuga ntibija mu ngiro. Abo bakukuruke bariko barapfa kandi barakoreye igihugu. None ico mubwira ngo nuko utarimye nuko utoroye, abantu bose ntibafise ingabirano zimwe. Hari abafise ingabirano zo kudandaza, hari abafise ingabirano zo gufasha abandi, hari abafise ingabirano. Abo bantu rero umwe wese barabi mugabo abarundi bose nubabwiye ngo mutegezwa kurima, abategezwa gukora akazi ko guteza umurimo barime, abajejwe akazi ka leta bakore, abo leta itegezwa kuziganiriza kuko bafashe umwanya wabo bariko barakorera leta ibikore. Ariko nishobora gutungisha abantu bagira bicwe n'inzara, abantu bariko turandagara. Umushinga ntahe arabura ijambo mu rugo, kuko uruzi kuza gutaha abantu badafungura niho haduka ububeshi, niho haduka ibiturire, niho haduka iteka ry'abantu. Ugasanga umuntu ntagira iteka mu muryango nahabaye kuko yarariye amadeni byaranse n'umushahara we ushaka kumutunga. Rero twagomba tuvuge ko abantu babayeho nabi cyane, kandi ivyo leta itegezwa kubitorera inyishu. Itabitoreye inyishu ntaciriko irakora. Hariho abantu baba babona yuko umugambo wa CNDD-FDD uri mukuri, ivyo ukora vyose uri mukuri. Abo bantu ni kihe kintu mubabarira mwebwe nk'abarongoye umugambo wa Iprona? Gutwara igihugu abantu bakubwira byiza, abagukomera amashi, abaguhimbaza ntibabura. Ariko hariho n'abandi bakubwira ati nyabu ni ibi bintu nabo senyene sabanzi. Kuko abo bantu barakeneye kuguterera. Wowe uri mu rukino uri kurakina, hatariho umuntu ari hanze azakurabira atawe ari gukina uku,
wari kugira ubu navyo nyene nta kamaro. Nico gituma jewe mvuga nti kumviriza abagukomera amashi n'abaguninahaza si bibi, mugabo wumviriza n'abandi bakubwira ati nyabuna n'ibi vyokorwa uku kuko ivyo birahambaye. Abo bazobivuga ntibazobura, n'uwo muntu ariko araronka akazi, n'uwo muntu ariko araronderamwo ibi, n'uwo muntu avuga bati bino wonkura kuko ntabikora neza, ariko kandi umugambwe uri ku butegetsi wama wifuza kuguma ku butegetsi, ariko kuguma ku butegetsi ni ugukorera neza abujejwe. Ibihe bigowe mu gihugu ntibibura, n'ivy'isi iri mu bibazo, hariho intambara z'isi, hariho ubukene, ariko hariho n'ingorane twitera z'ibiturire, zo kurenganya abantu, zo gutunganya amatora nabi, z'ibi vy'ubuzima vyo kwiba amahera ntaje mu kigega ca leta. Ivyo ni ingorane tuba twiteye bitaba bivuye ahantu. Yego. Umugambo wa Iprona ni umwe mugambo yatwaye Burundi, novuga ngo mu bihe vyari bigoye cyane, ariko urakora kugira ngo Uburundi bugire aho bugeze no munsi n'amahoro n'umutekano kugira ngo biboneke. Ariko no munsi ni umwe mu migambwe novuga ngo tutabona cyane muri leta iriko irahabwa agaciro nk'uko vyari bikenewe. Mwebwe muri Iprona mubona yuko muriko murakumirwa canke mubona yuko ari kubera ko mutariko muratsinda amatora? Umugambo w'abadasigana uremeza neza ko ikumirwa mu buzi bwa leta ririho. No mu biganiro twavuze umugambo uri ku butegetsi uvuga yuko utwara vyose, abandi batavamwo umugambwe batojamwo, ariko harimwo incabwenge. Umugambo w'abadasigana urafise incabwenge, iyindi migambwe irafise incabwenge. Abarundi barafise ico boterera. Kuziza umuntu gusa ngo nuko atari mu mugambo ugaheba ubwenge bwiwe, leta yaramwigishije, yaragize amabanga yoterera, nivyo bituma igihugu gisubira inyuma. Rero gukoresha ishari n'inzigo, ugwanka no kwihora gusa uvuga ati naka se no mushiramo, ni bibi. Leta itegezwa gutwara abantu benshi, ja mu ntara, ja mu makomina, urabe ibiriko biraba, urabe ibiriko birakogwayo, niho ushobora kuvuga muti none iki gihugu turiko tujahe kwikumirana twarwanya ririko rirafata uwundi murongo mu vy'amoko, mu vy'imigambwe. Ivyo bibandanije turadusubira mu ngorane. Nico gituma umugambwe w'abadasigana, umugambwe w'ubumwe uharanira iterambere ry'igihugu, udashobora kureka. Turiko turagira icende cegeranye. Mu gihe umugambwe w'abadasigana waja mu nama nkenguzamateka tuvuga kw'ingingo y'amajana 289 yuko ivy'amoko n'iki vyofudika canke bikagumaho, twarashikije aho duhagaze. Uno musi ko turagira icigwa cerekana ati mbega ibi vy'amoko, mbega ivy'imigambwe, mbega ivy'iki, turiko turabigira. Mu minsi tuzobahamagara twerekana aho Burundi bugeze, kuko tubibandanije uko tubibona ubushikiranganji butandukanye muki bikabandanya, tuzosubira mu ngorane. Amasezerano y'Arusha yatoreye inyishu. None rero gukumira abantu mu vy'intwara nta kindi bizana injyano n'imyidogo mu gihugu. Yego. Perezida Evariste Ndayishimiye ni umwe mu bantu akunda kuvuga ngo igihugu cy'u Burundi ni igihugu ciza cyane, ni paradizo muri make. Ese namwe niko mubibona ko ari paradizo igihugu cy'u Burundi? Burundi ni igihugu ciza kuko abarundi n'abantu batekanye, n'abantu bakunda indongozi. Turafise amazi, turafise imvura, turafise isi, ivyo ndemeza, ariko kugihindura iparadi bizova mu bwenge bwacu. Bizova ubwa mbere mu gukora twubahana, dusoneranira, atanjyane z'amoko, z'imigambwe, z'amadini, atakumirana, atawirukanye incabwenge ngo nanje ndabishoboye kandi atavyishoboye, ataka mwana wa mama. Ico gihugu niho kizoba. Rero igihugu twipfuza gwa Gasore yavuze gihimbaye kandi giteye imbere, nicyo turashikiye. Ni ingendo dutegerezwa kugira. Rero ko umukuru w'igihugu abona iyo mbono, ni igihugu abona mu ndoto, mvuga tutarashika. Nta paradi rero twavuga ngo ririmo, hakirimwo abantu bashonje babuze ivyo barya, hakirimwo imyidogo, gukumirana, abantu bagitunganya amatora nabi. Iyo paradi ryo baririho. Paradi rero no gukora mu buryo mw'iterambere, uburyo bw'imibano n'ubutunzi igihugu tugishikiye. Ivyo tuma tugishikira biriho, ariko ivyo byose bizova ku ndongozi uko zibona kandi zishobora gutuma igihugu gishika. Ubu rero turabishikako. Umukuru w'igihugu ivyo avuga ni ivyifuzo,
ariko navyo turashika. Ego nyakubahwa nyene perezida yavuze ngo abantu bakunda kwidoga ni abantu bari mu gisagara ca Bujumbura rero nibadoge ruguru. Uno munsi muri prona murabona yuko abanyagihugu bose bari Bujumbura bavuka ruguru baramutse baduze ariho ibibazo vyoca bikemuka. Uwo mugambi bavuga nk'uko ni imvugo mbi kandi ikomeretsa abantu. Narigeze kumva n'ubuvuga ati ngo igisabagara ngo kibamwo ugishoboye ngo ntikibamwo ngo bishaka. Ni ukuvuga mu yandi majambo uri kurananiza abantu kugira ngo bomoke. Ushima ko igihugu giteza imbere urashiraho imigambi ituma igisagara gitera imbere, uburyo abantu bashobora kubamwo, abantu bakabishobora. Muri abantu bariko baravuga bati uri kurananiza none abantu bose bazota akazi ka leta kazoza gasigara gakorwamo nabi. Mu yandi majambo uba wewe wagize umugambi wo kuvuga ati reka naniza abantu nzozane abo shaka nirukana bahari, ivyo rero mu gihugu ntibikunda. Iyo ni imbono itumvikana kandi niyumvira ko tudashobora gutahura kumwe. Abo vyiyumvira ngo bobikora n'abandi bazozamwa bazonanirwa. Igihugu cama kiba hari uko abantu bateye imbere, hari uko abantu bubahirijwe, hari uko abantu bagira urudandazo. None wogira urudandazwa gute atagitoro gihari? Worondera amakori mu bantu gute? Urondera amahera ku nguvu mu bantu badafise amafaranga bigende gute? N'uzoza kuhaba bizomunanira n'abandi binanira. Ahubwo igihugu nigikore kugira ngo abantu batere imbere, abantu uburyo bwo kuba mu gisagara bushoboke, kuko abantu baba mu gisagara bakoresha ubwenge, bakoresha ibindi bintu, barime, abashora ibintu bashora, nayo abakozi ba leta hatagiyeho uburyo bw'ukuntu babaho, uvuze bose muzobatwara ruguru ntibikunda. Iyo rero ni imvugo uba uriko urahunga utora inyishu z'ibibazo bihanze abantu. Ego hariho akantu wari wavuze mu kanya ngo igihugu Rwagasore yari yipfuza ntago kiragera, ntago turakibona. Mbese ugerageje kubiraba hamwe vyoguma uko nyene ico gihugu twozokwigira tukibona? Ntibishoboka. Igihugu gihimbaye kandi giteye imbere gikeneye abantu bwa mbere bafatanye mu nda, arivyo dutegerezwa kubandanya dufatana mu nda. Ibi bishobora kuducanishamwo bihagarare, abantu batanyonyeza itunga ry'igihugu, ahantu hari ubutungane atawurenganya uwundi, atawukoresha igikenye, ata muntu areza amaboko, ata muntu wimye akazi agashoboye ngo nuko umuziza umugambwe, ngo nuko umuziza iki canke kiriya. Ico gihugu nishobora. Rero dutegerezwa kwirengera igihugu kidashize incabwenge imbere. Iburyo incabwenge naho wogira gute ni karahara mu ruganda ntibacura. Abantu bategerezwa gukoresha ubwenge, abantu bategerezwa gukoresha ivyiyumviro, abantu bategerezwa gukoresha ubuhinga, abantu bategerezwa kuja imboneza zibaja imbere. Rero ntuzovuga ngo ibi byose jewe ndabishoboye ndabizi. Ni ngombwa ngo iki gihugu incabwenge zironke ikibanza, zikoresha ubwenge bwabo, ntubatuke ngo ntaco bamaze. Amajambo akomeretsa abandi tuyareke, amajambo aca ivuta abandi tuyareke, dukore duteza imbere ubwenge n'ubushobozi. N'ico gihugu Rwagasore yavuga tuzokironka. Rero ivyo vyose vyotuma igihugu gihimbaye kandi giteye imbere Rwagasore yifuza kiba biriho. Mugabo uburyo bwo kubishikako no kubishikako ntiturabishikako, kuko igihugu carazingamitswe n'amacakubiri n'injyane z'amoko z'imigambwe n'ibindi birashobora kuza ibijyanisha. Ubu hazoza abatunze cane n'abakenye, ayo maka arashobora kuvuka. Murabona amashuri ubu no munsi umwana sinari bwigere mbona amashuri yigenga aza gutera imbere gusumba ya leta. None umwana w'umurundi muto mutiye azokwiga gute atera imbere gute? Ivyo rero tutabiravye tuzosanga haje ico bita mu Gifaransa de classe sociale, abatunze cane n'abakenye cane, abo nabo bama bazana ingorane mu gihugu. Ego Perezida Evariste Ndayishimiye ni umwe mu bantu ngira ngo bimaze kugaragara ko ari abahinga mu bantu boba bazi mu bintu vyo kunwanisha canke mu kugarura amahoro, kubera ko yaragiye ahuza bavuga ngo imigambwe igihe c'intambara, arimwe mu bantu bari bahagaze kugira ngo banwanishe abarundi kugira amahoro agaruke. Uno munsi bigenda gute umuntu w'umuhinga mu ivyo bintu vyo kunwanisha abe ariwe muntu muriko muridogera? Ese habura iki kugira ngo canke mwebwe mubibona gute kugira ngo abe atariko arabatunganiza kandi ari umuntu
azi ibintu byo kunwanisha cyane. umukuru w'igihugu kunywanisha abarundi yarabibaye kuko yaragiye mu migwi igwana yavuga ati hariho ibitubabaje, baraja mu muharugwana, hanyuma baraja mu biganiro. Mu baja mu biganiro yarimwo, araza akamaro ko kuganira. Nuno munsi nico gituma tumwitura tuvuga duti ntubihebe, izo ngabire ufise zo kunywanisha abarundi niwabiheba igihugu kizogwa mu manga. Naho bitobaye ivyo ubaze kuba umukuru w'igihugu tezwa kuba Sebarundi ukaja hejuru, ntihagire umugambwe ugira nkunzi, ntihagire abantu ukumira, ntihagire abantu ushaka ngo bakore ivyo ugomba, ahubwo baganirize. Nico gituma rero twe tuvuga duti ntibirarengerana, imyidogo iriho n'ubu twama twidoga. Nico gituma tuvuga duti izo ngabire ziri muri we ntizisinziye, umviriza abarundi nyabona, raba ibibazo bitora inyishu, raba ibikorwa bikogwe. Rero umusi atazobikora tuzobimubwira ko n'ubundi vyamunaniye, canke ingabire ziwe zahagaze zariho ziragira ico zikoze, kandi Imana yari yazimuhaye ngo zitume igihugu kibandanya kinywana. Rero igihugu ntaho kiraca, abarundi turacara, ariko turabona yuko tutabikoze neza ejo byo dutera ingorane. Ko rero hari hakaryo, intambara zitarabaho, amahoro ariho, tutaragenda akagirira, reka tubigarurire hafi. C'umugambwe w'abadasigana bamuvuga dukinge hako tuza gutora inyishu z'ibibazo rero dutora umuti wo gukinga. Ego murakoze cyane, ndabona yuko muriko muratubwira ibintu by'ukuri kandi mutariko muraca ku ruhande. Ndashaka kumenya rero umugambwe wa CNDD n'umugambwe novuga ngo musa n'abahanganye mu bijanye na politike mu matora. Ni ikihe kintu mushima mu mugambwe wa CNDD-FDD? Umugambwe wa CNDD-FDD nitwovuga ngo turahanganye, ni umugambwe uri ku rubuga rwa politike, natwe turi ku rubuga no uvuga kubera ko mwese muri ku rubuga uno munsi rero muba musa n'abakinyi bahanganye. Umugambwe w'abadasigana niho za kuvuga ngo ico mushima ngo nico bwa mbere turi mu gihugu kirimo amahoro, nta ntambara iri. No munsi nibo batwara ivyo, babandanya amahoro abeho mu gihugu, kuko wewe utwara urashobora gutera intambara cyangwa ukazana amahoro. Nibatume amahoro abandanya mu gihugu, kandi ntabwo ndabivuga ukuba mu mahoro suko mu gihugu haba hari intambara, amahoro mu mutima. Rero jewe umugambwe uri ku butegetsi, ico no twosaba nuko wogwana, ko bari bashize imbere kugwanira demokrasi, ko bari bashize imbere kushaka ko abarundi banywana, ko bari bashize imbere kwipfuza ko mu gihugu ntibigenda akagiriye, kuko wewe ari byo wavuze muga ivyo bintu bigafudika rihuri na vya bindi vyose tugushimira biriko uriko urabifuta. Rero ico twashima nuko bari bashize icivugo imbere, nuko wifuza demokrasi, nuko wifuza ko abarundi babana neza, ko wogwanya ka mwana wa mama, yuko wogwanya akarenganyo. None ivyo bintu biriko biraba uriko uratwara cya bindi twiyumvira tuwumva ukiza uvuga, navyo nyene biriko birazimangana. Nico gituma uno munsi novuga ngo nobishimira gutyo, nari nashimye iforo wari ufise y'ivyo wipfuza, ariko ivyo bikaba bitagiye mu ngiro. Rero nivyo wewe twagushima turabikuganya. Ego nyakubahwa, numva no bashimira cyane bitewe n'umwanya wanyu mwaduhaye. Nanje ndabakengurukiye. Ego nizere yuko n'undi munsi ndashaka ko twosubira kuganira imbere yuko amatora aba, tukaganira kandi imbere yuko haba amatora. Turabahaye ikaze ejo umugambwe w'abadasigana, ubuzima bw'igihugu urabikurikira, nabo ubwo ngaha mu gihugu hagati canke hanze. Turafise inararibonye, twese turi inararibonye, ntituzoreka guterera igihugu. Cane cane umugambwe w'abadasigana nta kindi twipfuza, na amahoro n'umutekano, nuko iki gihugu tutosubira mu ngorane, nuko tutosubira mu njyane za politiki, nuko demokrasi itozimangana, nuko twipfuza amatora atekanye ahuriweko na bose. Ivyo tuzokwama tubigwanira nk'umugambwe wa Rwagasore. Ego mu kurangiza rero kino kiganiro cacu, ni ikihe kintu muhamagarira abarundi bose muri rusange? Ubwa ico duhamagarira abarundi ni ukudacika intege, nuko ata muntu yodutwara mu bintu byo kuzimanganya demokrasi turorera, atawo tuzana kuzimanganya imico y'abarundi turorera. Nashobora kwigisha abantu kwiba imbona nkubone,
ntushobora kwigisha abarundi gusuzugarana imbonankubone, ntushobora kwigisha abarundi gukengera uwundi imbonankubone. Icyo rero tubasaba ni uko imico n'imigenzo yacu twabigwanira, tukabandanya dukundana mu butandukanye bw'intara, bw'amoko, bw'imigambwe, bw'amadini, bw'iyo tuva, ntibitume ivyiyumviro bitandukanye biducanijamwo. Twame tuvuga duti twifuza ko iki gihugu cacu twogihurirako, niyo mpetso, nico duhurirako, maze Uburundi ntiducibwe intege rero n'ibiriko biraba vy'inzara, vy'inyota, vy'ubukene, vy'akarenganyo, ariko twame tuvuga duti ibi naho biriho nejo bizorengana. Yego, ndabashimiye cyane nyakubahwa ku kanya kanyu mwaduhaye. Murakoze, nije ndabakengurukiye, nejo nimwaza kuturondera tuzobita. Ego, abakunzi ba Senga Media TV namwe ndabashimire cyane kuba mwafashe umwanya wanyu mukadukurikira. Avyukuri turabakunda kandi turagerageza kugira ngo mwame muronka amakuru yose muba mwadutumye. Je nitwa Aloys Sniper, ndashimira buri muntu wese yafashe uno mwanya wiwe kugira ngo akurikire kino kiganiro. Ndizira ko mwanyuzwe, ndizira yuko mwigishijwe byinshi kubijanye nibikeneye gukemurwa mu bihugu cy'Uburundi kugira ngo dushikire ca gihugu Rwagasore yari yipfuza. Nuko umutumire wacu no munsi yari Olivier Nkurunziza asanzwe arongoye umugambo wa Iprona. Nizera yuko ari wazoba ari n'umukandida mukuru w'igihugu wa Iprona mu matora. Ivy'umukandida bizova ku ikoraniro kaminuza, ariko kandi twabonye ko n'amatora yateguwe neza. Yego, murakoze. Mu gihe tuba yateguwe neza ntimushobora kujamwo mu matora. Amatora adateguwe neza kwaba ari gutumanya. Ndabashimiye cyane nyakubahwa. Yego.